Bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bamaze iminsi bidoga ko gutumatumanako bitariko biragenda neza, haba ku bakoresha telefone ngendanwa ntoya canke nini. Bemeza ko bashobora guhamagarana bikanka kandi baba bafise amayinite canke telefone y'uwo barondera yuguruye. Ngo hari n'igihe urondeye yitaba ariko ntimwumvikane canke bigacika mutaraheza kuvugana. Abakoresha umuhora wa internet nabo bamenyesha ko bagura umutekero ariko ikiringo cyawo kigahera ata kinini bamariye kuko haba hari umwanya utigeze ukora canke bari ku muvuduko wikwega. Abakora akazi ko guhanahana amafaranga bo bavuga ko babihomberamwo. Bemeza ko kenshi babona bitariko birakunda bakagerageza kuguma barungika mu nyuma bagasanga amahera yagiye incuro zose bagerageje uwazije kuyarungika yamaze kugenda. Mwishirahamwe rihamya agateka k'abaguzi mu Burundi Abuko banegura ko naho bimeze uko amashirahamwe yo gutumatumanako yo ataka kuduza ibiciro vy'imitekero ya internet canke ivyo guhamagara. Tyenduwayo rirongoye abona ko akwiye inama rukokoma n'abegwa n'igisata cyo gutumatumanako kugira ibibazo bigihanze bitoregwa umuti. Mu mpera za nzero umwaka wa 2025 ico kibazo cyarakoranije abashikiranganje babiri, uwarajejwe intwaro hagati mu gihugu, uwarajejwe kumenyesha amakuru hamwe n'abarongoye mu mashirahamwe. Bene amashirahamwe bashikije ko bafise ibibazo vy'ubukene bw'igitoro, ubw'umuyaga nkuba nubwo amafaranga mva makungu yo kugura ibikoresho. Ariko izo nsiguro ntizanyuza abo bashikiranganje babiri. Baciye babaha ikiringo c'amezi 3 kugira babe berekanye uko bagiye gutunganiriza abanyagihugu. Mu kigo ARCT kijeje kugenzura itumatumanako basigura ko imihora yaga n'icikagurika ry'umuyaga nkuba biri mu biko byatuma gutumatumanako bihungabana muri kino gihe. Samuel Muhiza kirongoye yizeza ariko ko mu mezi 2 canke 3 hazoba habonetse akarusho kuko hari biriko birakogwa harimo kongereza iminara no kuraba abandi babishoboye boza gusahiriza.